Ale nari niteguye ko umugabo wanje ariko kuno mbona ariko arankorera je n'ukuri bingeze ahantu ndababaye cyane. Ego ibintu birabaho abantu barahinduka pole sana sivyo. ego ngira ngo haraho Imana babikora sinzi saje namaze no kwiyebura telefone kile kintu cyose yansaba na kimwe namu ariko ravyo ariko arankorera. STV Every Story Matters. Kandi abose bakunzi ba ACTV muraho murameze neza nanje ndameze neza ndaho ndashima Imana nubwo haraga kirima nyene mengo kameze ukuntu ariko je ndameze good. Mwaramutse canke muri bipaye naho muherereye hama murabizi ndabakunda cyane muri abantu banje nkuko nabibabwiye. Jean bashaka kuyumvira ati ahasara ari ni hehe canke ahandi ni hehe. Ahandi ndi muri quartier Ngozi. Muri no quartier Ngozi naje kurondera umukobwa umwe. Uyo mukobwa n'umusheri w'umuhungu yitwa Ale. Uyo muhungu yitwa Ale mu biganiro biherutse mwarabonye ko habaye ibintu by'induru wewe na Marlene. We ale byihoje we none ko yamushatse kuko byihoje ale tugende we na Marlene bariko barashwana bapfa amahera yamuhaye kugira agende muri Saudia kurondera ubuzima. Rero ariko nanje nkaba naratohoje mwumviriza neza iyo byazananye kubera urya mungu mwarabonye ko yagumye yeruka ko cyane kumbure ndavuga ati reka ngende ndondere umusheri wiwe nawe bakundanye. Rero ngaha uno munsi naje kurondera umusheri wa Ale kugira nawe numve uko abivuga kuko ndisiho ko bijya biganiro byari ko birakorwa yarabibonye kandi nawe utari umuntu ufite umutima wibuye ntiworeka kubatusha. Rero bandangiye haba kuko natohoje bambwiye yuko ahantu kujya kabiri muri Ngozi parcelle ya mbere parcelle ya kabiri kuri parcelle ya kane ndibaza aho bari ngaha nyene. Saba reka ninjire muri rupango kuko bambwiye uko hameze ninjire mbaze ndabe ko araho. Bahandangiye bambwiye ko ari igiti kirimo ko rupango rurimo ibiti by'amavoka. Jangira na nyene cameraman 20 mbaje numve ko araha. We ni sawa ngo ndakubaje. Ni sawa meze neza. Nga muri uru rupango araba mukobwa yitwa Faida. Ari hehe? Ari ndani. Genda umumpamagariye. Sawa reka turindire bamaze kutubwira ko abanga cameraman turashobora guhagarara hajya tukamurindira. Tugende tumurindire bamaze kumbwira ko abanga tumvirize nawe icyabivuga ko kuko naje kumurondera tawenzi gusaba my ifoto yiwe ndibaza yuko kandi araza kutwishura ndibaza nonyene. Umeze neza? Ego ndashima. Makuru y'imeze? Ni meza cyane. Niwe witwa Faida? Ego ni jewe. Abakunzi ba ACTV rero? Abakunzi ba ACTV ko badukurikirana. ACTV ni sawa. Bakomeye. Ego. Hama niwe wowe uri umusheri wa Ale? Jewe nyene nije ndi umusheri wa Ale vraiment. Ale dukundanye mwaka n'amezi. Umva ndamukunda donc akaguma kurikirana umudemara ya Yamahera. Yo kujamisa urabi Saudia umudem arayajya. Le Ale amahera aramaze kuyagera yajeje. Ale sikuvuga ngo asaka amahera ahubwo asaka n'umudem Ale ndamukunda. Mana ndisinzi uko nobivuga Ale ndamukunda cyane. Nukuvuga we buvuga yuko Ale ko bari kararondera Marlene samahera ari kararondera ahubwo Ale ari karondera urya mukobwa ne gose Ale samahera ari kararondera ahubwo arondera urya mukobwa nyene ni wari ko ararondera. Yo none kuvuze ngo Ale mukundanye umwaka n'amezi Ale nawe akaba avuga yuko urya mukobwa arya mahera yamuhaye haciye amezi 10. Ahubwo igihe yamuhaye mahera twari dukundanye. Urumva yamuhaye amahera mukundana? Ego na cyane cyane yamuhaye amahera dukundana Ale. Deja uranabimenya yuko Ale? Ego
ndanabimenye. umaze kubimenya none kuko jewe ngo navyo no kwihanganira ko umusheri wanje ahereza amahera undi mukobwa do plus bikaba biriko bizana ingorane nkavyihanganiye. Je nta kuntu namubwiye nta kuntu namwereka ko namukunda nuko nyine abahungu bitsigiye badashima basi umudamu amwetse ko amukunda urumva wene navyo abona avuga reka nikurikira uwundi yumva sinzi komsa birumvikana we baragerageje kwihangana gose ntako nagize ngo ntihangane. none ubu naho nta kintu baba baramuhanuye kugira aheba ry'amahera canke n'ubu aracyagerageza nyene kumukurikirana nk'uko wabivuze ati nta rukundo nta mahera ariko ararondera kwa Marlene ariko ararondera urukundo. Ale nukuri ndacagerageza donc ubu niyo mbona biko biragabanuka me si cyane biko bigabanuka. none wewe kweko utari bwagira icyo uvuze kandi ibiganiro barabibonye nta telefone ufise canke navyo je nta telefone mfise na namakuru numva nico gituma byose biko biba na telefone mfise nta kunoronka amakuru ngo ndabimenye ego. gusa jewe je nubu ikintu kinangaje nukuntu ashobora gufata agahereza amahera umukobwa abizi yuko mukundanye wewe ukavyihanganira kandi ukaguma winomeye. Je nukundi umuntu yihangana donc yadukundanye umwaka umwe n'amezi umva ndamwihanganira kuko ndamukunda tutuma nihangana nta kuntu nokora umva byose nyene nihangane b'umuntu nyene yihangana. Je nukuri nari niteguye ko umugabo wanje ariko kuntu mbona ariko arankorera je nukuri bingeze ahantu ndababaye cyane ndababaye umva ndabura nuko ngira arambabaza cyane. Pole sana Faida sibyo ego ibintu birabaho abantu barahinduka. Pole sana sibyo ego abantu barahinduka ya birababaje kuba ukundanya Faida ndagusabye sibyo kugene wamwihanganiye n'ubu ukomeje umwihanganira azoba umwana mwiza kumbure azohinduka kandi musubire mukundane nkuko mwatanguye gukundana. ngira ngo haraho Imana bikora sinzi sanje namaze no kwihebura. Ntoreka kwihebura deja arakoze ikintu nk'icyo nawe ukacihanganira ukagira ukihangana ariko wewe ntabibone urumva n'ikintu kiba kigoye. Amahera naramuha telefone kire kintu cyose yansaba nta na kimwe namuha ariko ravyo ariko arankorera rabimembo ariko nawe nukuri je ndabuze nico ndabivuga ko deja namaze kumvura afise umutima wihangana kuko narya amahera yari gufuma muyajana mukaraba ikintu muyakoresha. Pole reka kurira sibyo uri umukobwa mugenzi wanje ndazi birababaje kuba wo kwizera umuntu wewe nta kwizere sibyo cyane gose. abasha murumva yuko biragoye kwizera umuntu we bakaguhemukira. Juste urabona arababaye ari mu mubabaro nubwo bitari bwashike ngo aturondere urumva ntihari ingorane yiwe yari ingorane yo kubura telefone mejewe icyo no kubarira ni wihangane sibyo. none Faida nukuri ihangane sibyo mbere kuva ivyo bitangura no kumvugisha naranavugisha kuko azi ko nomuhanura ahubwo kuri umugenzi uzomfashe tugende kumubaza tumve ivyarivyo. nukuvuga kuva atangura kugenda kwishyuza ry'amahera ntarigera asubira kuko ntarigera no kumvugisha ngo aze kunda. urumva muherukana imbere yaho ataratangura gusaba ry'amahera cyane gose kubera yuko wari ubizi ko atari amahera akeneye urukundo. ego none basi je no kwaba ale ntaho nzi umunsi jewe aza kuntora dejura bizi je umuntu wari we wese ajya kuri biro ndaza nkamwumviriza nukuri je wabo ntaho nzi wewe urazi wabo je ndahazi kweli. naco tuzotora umunsi umwe tugende tumurabe umubaze kumbure nawe wasanga afise impamvu ariko arabikora canke afise yindi mva ariko arabikora sibyo. ego nta kibazo. Faida nukuri ihangane ndazi urukundo rurababaje n'umwuko uri kurasaba umuntu urukundo sibyo n'umwuko uri kurasaba umuntu urukundo uca usanga bibabaje ugasanga worira gusa naje birambabaje ukuntu baba baramwihanganiye
agaca gukorera ibintu nk'ibyo. Faida reka kurira sivyo, hama jewe icyo ndakwemereye nkuko wabinsabye uzoze ku kazi tugende, reka basi kurira sivyo, nuhavuna vyimba n'amaso, uzoze ku kazi tugende tumurabe hariya kwa ba Ale mbe abahe abahariya gukanga. sawa, uzoze tugende tumurabe, hama tugende umubaze impamvu. Faida reka tuzogenda nikupere ndakujane unyereka haba tumubaze. Sajenze wakwereka mbe n'abagenzi barano ku YouTube barambyiye ko uyo Marlene ya present umusheri atamushaka, none kubera iki aradashaka gukunda nanje kandi ndamukunda, ari n'ukuri ndamukunda cyane. Polisi nayo nivyo ryari baraje yarantazi nanje kumwinyisha ko namwemereye. Dibaza nkuko babikubariye barabibonye arerekanye umusheri wiwe, uwo banyamba ari umukunda kandi n'abanyamba yaragufise kagatima kuko urumva waramwihanganiye mucobandanya mukundana. Yego sawa, kandi abashimire cyane mwe mwadukurikiranye, murumva n'ibintu bibabaje kuba wo kwizera umuntu waba akaguhemukira. Menda gusabye ntuzu dadushikiye ibishikiye bebe byoshikira nunde byo canke byoshikira nande, kuko mu buzima urashobora kwizera umuntu ugasanga araguhemukiye, ibyo byo ndabizi kwe, ariko wewe kuko imufise kamahigo urumva ari uramukunda ku buryo utomuheba. Ndamukunda sinzi uko ngeno bivuga, ndamukunda cyane, ndamukunda. Sawa, reka ndabashimire cyane mwe mwadukurikiranye, cyo ndamwemereye tuzojana kwa Ale kuko urumva arababaye, deje maze kumva umuntu yihanganiye umuntu ko nzomujana kwa Ale bavugane kumbure nibo bazi niyo bahuriye. La prochaine, ciao ciao. STV, every story matters.